twari twabarindiriye twabakenya ariko twari twaje ngaha kuko twabona duca kuyandi mashure yose ariko twari tuje kugira ngo turabe amashure nyene muko murategura proclamation yejo ariko twaciye dusanga atari nko muri iko dusanga ngaha ekonome aratwakira na préfet de site ariko twaciye tubona umwana aje gutanga amafaranga turabuze igituma umwana amafaranga icyo agomba gukora icyo agamije abaje batubwiye ko ayo mafaranga rero ari amafaranga yo gutegura gutanga amadiplome secrétaire wa directeur none numero twashiye tumubikurikirana nanakubajije aho ugeze nanakwiye ku mu telefonere mu secrétaire kugira ngo aze atubwire ibyo ari byo na cyane cyane yuko twari twamaze kumva yuko ekonome atacabizi ko kumva twatega tubaza rero by'ukuri yuko abizi ariko rero igituma cyose twashiye tubikora nuko nzi neza mufise urwandiko mushikiranganje yaturugikiye vuba cyane abantu baza ko mwaruronse turaronse ariko natobaye ku rwandiko ndazi ko mu manama menshi tumaze gukora tumaze kubabwira neza yuko ibyo gutangisha amafaranga na cyane cyane amafaranga yo gutangisha amadiplome ndazi ko mu manama menshi tumaze kubivuganamo kandi nkababwira yuko ibyo ntimubihagarika banze ko nigeze no kubasaba yuko amadiplome muhamagara abana bakaza kuyitorera uko bashaka banashaka ariko ibyo gutangisha amafaranga ntabwo twe twabihagaritse naho tubaye amategeko yanditse y'umushikiranganje ariko natwe twamaze kubivuga mu nama kenshi hanyuma kandi ikindi na kimwe ko bamuyoboze nibaza yuko umengo desemike zo kubivugana mbega rero ndasamaza kubibabwira ntacyo ntimwari muzi ko madamu Chantal ariko aratwara amafaranga jewe nagomba sinzi ko ndabashimye kuba oya nta ngorane jewe nukuri sinzi gusa igituma ibi biriko biraba n'ahandi hoho nukuri twebwe nk'ishuri nta mafaranga tuba turatoza nta na gatoya nabwo baza kumurwa ku munyeshuri wa mbere gushika ku wa nyuma arambwira ko twebwe ata mafaranga twatumye abanyeshuri gusa muri organisation yabo runaiza nk'amezi arenga 5 bari muhira bashobora kuba ariko biyorganiza batoza amafaranga ngo twe tutazi n'igiti gicaye ngiye bangana rero secrétaire n'umuprofesseur umwe kuva imyaka yose secrétaire nk'organiza itangwa ry'amadiplome n'undi muprofesseur umwe barafasha abanyeshuri tegura remise de diplome bijanye na tukora imisi yose iyo tutanga amadiplome ya makorale iri patiraza bijanye protocole abavyeyi bicara abanyeshuri bicara ibintu nk'ivyo organisation mugabo nibaza ko nabo nyene batoba baragiye kugira abanyeshuri ngo batanga amafaranga ya nayo nivyo nibaza afite kuvaho rero dese abimbiriye ati ari ibintu bikora bavanga iwayo jewe hari n'uri muvyeyi yantelefone hanyuma ndabaza na message yacanga ndabaza Chantal mbega hari mahero uri kuratoza nk'abanyeshuri acavuga ati yego vyibuke ati barabikubwiye abanyeshuri ati waciye unababwira ko itariki eromize uzoyimenya ari uko office diplome mu biro baziguhaye n'ubu ndacashise message ngaha cyane mubwira nti nimba uri kuratoza amafaranga nubigice ngaha no message amuhaye yabasubize kuko ariko bavuga yuko ari ishuri ryabayatumye byacari ngaha n'ubu nyine baziko nawe nyine akifise message utagiye deseye utibwa muri cya kibazo mwambaza namenye yuko ari amafaranga ariko aratangishwa ku ishure yakigwa na secrétaire ko tabwiye deseye ku mwishure yaba yakubajije wafete wewe yabwiye ati bandanye tohoza ati hanyuma amatoza ari mai paya mare bifare ko ndamwe ikintu kifyaba unta kifyaba ufise kandi ufise entrée de million muri secrétaire ati nk'ivyo navyonze kweri n'ubu numubaze ko je namwe no gyango jana cyama jana bi nawe yamwiba sinongiye ngo yamwibe tavyonze n'ubu yimubaze eko mu secrétaire wawe eka nyere yamutwengeje kubona ko utabizi ko afise amafaranga biramutwengeje
oya abakora afise mwo izo miliyo kazonzi iyo ni imvugo échappatoire ariko nuko noravuga umbabarire cyane yenda kunda kumukira kubera twaba twirirwa ngata twiririwe zo tutelefasa ukuri kuraboneka secrétaire aravye neza ko amafaranga yatojeje yayakiriye kandi mubizi kandi nawe urabizi kandi bazi ko deseye yakubagije kandi bazi cyo bamwishuye ubu rero twahise twabibonye ibyabaye byose nyakubaho iro tugusaba n'igiki tugusaba yuko ayo mafaranga uko mwayumvikanye ko ngire mwayegeranije gusa kandi mukayegeranya ku munsi utarenga wa kabiri 26 rokanga kandi abajournaliste baza barahanyene kugira ngo berekane yuko amafaranga yashubijwe beneyo